Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ikaze kuri Beat FM, radio yacu, radio yanyu musanzwe mukunda cyane. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 23 kwezi n'igitugutu mwaka wa 2018. Ikiganiro c'umwuga musanzwe mushikirizwa na jewe Patrick hano kuri radio Beat FM. Akazi kawe ni kukazo kawe, takazi kawe igihugu nicotera imbere, ekanawe bwawe niwotera imbere. Igitabo c'Imana n'abavuga ngo udakoze ntakajye, abandi baravuga ngo muzara ukazi nje mukufa maskini. Studio rero za Beat FM zatewe iteka ryo kwakira umutumira adasanzwe, reka tumusabe abidondore kaze. Je nk'abandi twa Ndayikeza Christophe, abandi umwe mu ba Taximan bo muri kino gisagara ca Bujumbura. Christophe uri umwe mu ba Taximan mu kino gisagara ca Bujumbura. Ufise amashure warize canke ntiwize, ukazi ku Taximan ukakoze kuva ryari? Je nahejeje amashuri ya kaminuza. Akazi kuva ndagatanguye araheze nk'umwaka. Wumva nahejeje ndabura akazi, mbuza akazi camanda shashima kuba ndakora ako kazi kugira mbe ndibeshaho. Wari usanzwe ufise permis de conduire? Nari ndayisanganywe. Christophe uri umwe mu gwaruka gwaje amashuri ya kaminuza ariko ushaka kwiyumvira kuri kwironderera akazi. Ni mu gihe akazi katikiri ikibazo hano mu gihugu cyacu. Christophe vyakujemo gute kugira ngo ushobore kwa kwiyumvira kuja muri akazi mu gihe abajene benshi nkawe bifuza ubuzi bwiza bwo mu biro gusumba kwironderera bonyene ubuzi? Je kugira binzemo naricaye namara nk'amezi 5 muhira, umva nirigwa kwirigara mbura akazi nkora, ama ndashima kuba ndakora ako kazi ndibeshaho, ndeke nja kumarigara nongera nsabiriza kandi nanje mfise ingufu, mfise amaboko yo gukora. Uri umwe mu batahuye akamaro k'umwuga, utubwira amajambo make akamaro k'umwuga kugira ngo abasanzwe basuzugura umwuga nabo bavyumvireho? Umwuga ni mwiza, umwuga urafasha, uriga vyinshi kandi urakura nyene ubunebwe, ugakura amarigara. Mpanura ko abajene nkanje ukura amaboko mu mpuzu, bakareka kuma bicaye, bareka kumarigara, bareka kuma bazunguka mu mabarabara, bakicara bagakora kuko ingufu razifise. No hanura ko bokora kweri bagakora amaboko mu mpuzu. Umwuga wawe w'ubutaximen nakahe kamaro bogufitiye? Ni igiki umaze gukwinjiriza gishobora kuvuga uti umwuga ni mwiza n'abandi bakora umwuga? Umwuga uramfitiye akamaro cyane. Urambeshejeho, ndariha inzu, ndarihira abo tuvukana. Urumva umugani mwiza kweri. Mpanura ko n'abandi nabo nyene boza barakora, umugani mwiza cyane. Christophe, nkogo akazi muri leta kaje nyine ivyo wize ushobora gukora mu gihe umaze kubona umwuga wawe? Akazi no gakora buga akazi nabaye ndagakora kubera nabuze ako muri leta. Muga rero ndose akazi nyene muri leta no gakora. Ego reka tusa muri studio ducishemo akaririmba amatwandanye n'ikiganiro cacu, aho tukiri kumwe n'umutumire wacu Ndayikeza Christophe hano kuri Beat FM. Amafaranga aratuma bakunjana. Wow, it's Captino on the track. Hola, 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 hola. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Wanditse mu mutima bidasabye ikaramu, sifite cash ubu ndacyarwana na life, ndacyarwana ishyaka ry'uko wabama wife, sukuda kuki kubukene nabusanzwe ukunda umusore ukennye gusa nyine si I love you. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Niyemere gute mu mufuka mfite imvune hambaza niriwe gute uwo munsi nari bunarye, banera ubwoba baguca intege bukene bugome huranse bya mu bakwe we, nifi narobye bazayirya nkanuye nakuze numva love never cost anything, bura na phone ngura nguhe wirya selfie nkujyanye n'igisenyi wabunsize muri kere. Mavi urabize ndagukunda pe ariko ubukene Ikiganiro kiracyari ikiganiro c'imyuga kuri Beat FM. Turacyari kumwe n'umutumire wacu Ndayikeza Christophe. Christophe, ni igiki mwisunga kugira ngo muducire amafaranga ibiciro mu kutwunguruza? Cyo dufatira ko
bwa mbere na mbere turaraba urugendo umuntu agira afate nk'akarorero nk'uva muri ville aja mu Carama canke uva muri ville aja mu Bwiza urumva nta kuntu boriha amahera amwe. Ica kabiri turaraba amasaha uwo muntu afashe taxi. Wumva nk'uyunguruje ku murango n'uyunguruje mw'ijoro ntibari hamwe. Mu kazi kanyu kamisi yose ni ibihe bintu mukunze guhura navyo nk'intambamyi bishobora gutuma mudateye imbere canke bibabangamira mu kazi kanyu? Intambamyi ziriho ni nyinshi. Intambamyi ya mbere hari aho wunguruza abantu ugasanga wunguruje inkozi z'ibibi, ugasanga abapolisi barategera bafashe bakaca bavuga yuko mwari kumwe. Indi ntambamyi ni uko ushobora gutwara umuntu mw'ijoro akakubwira yuko amahera yamushitse ukamutwara wamugejeje ku rupangu iwe hama akaca yinjira ngo agiye gutora amahera ntagaruke. Indi nayo hari aho umutwara ugasanga naho yakoretse urupangu atarahaba nyene ugaca urindira ukazoguma ngaho ugateba ukagenda kubera nawe yaciye yicira inyuma aca arigira kubera si hawe. Ni iki musaba yaba leta canke abandi babishoboye kugira ngo mworoherwe mu kazi kanyu kamisi yose mushishikaye gutera imbere? Icambere twosaba nuko umutekano kongerezwa ku mabarabara cane cane mw'ijoro. Ikindi twosaba yuko amategeko atugenga yosubirwamwo kubera atatwohereza cane. Christophe, imbere yo kurangiza kino kiganiro cacu turashaka ubwira akajambo ugwaruka gwinshi bwiriga ruryamye mu nzu urundi ruri ku marigara, bamwe mbere ugasanga barafise n'amashure ngo barindira ubuzi bwa leta hakuja kwikorera ubuzi bwabo. Ijambo ryaheho batekerera nk'impanuro? Ijambo batekerera nuko abajene nkanje bokura amaboko mu mpuzu bagakora bagakunda imyuga ko imyuga ari myiza, bakareka amarigara ntazobashikana. Ico nobahanura nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora kugira biteze imbere. Christophe, turabashimiye kuba mwabahevye ibikorwa vyanyu mukitaba ubutumire bwacu. Namwe turabashimiye kuba mwaduhaye ijambo. Nshuti bakunzi, mwariko mukurikira ikiganiro c'umwuga gica hano kuri radio Bihat FM. Turashimiye hano tuboneyeho ko kirangiriza kuri mikro mukamwari kumwe na jewe Patrick Lee, twakaba turi muri mutumire wacu asanzwe akora akazi ku Taximan, akaba ari umusore yitwa Ndayikeza Christophe. Tubatumire rero mu kiganiro cacu cejo ku munsi wa gatatu aho tuba turi kumwe n'undi. Tubishishikare rero mugubwa neza n'ibiganiro by'iradio yacu, radio yanyu Bihat FM. Hello, this is Bihat FM. Bihat FM. Bihat FM. Amafaranga aratuma bakunjana, aya maronka aratuma nkura. Amafaranga aratuma bakunjana, aya maronka aratuma nkura. Hello, this is Bihat FM. Bihat FM. Bihat FM. Ihangane mukunzi bizaca, ihangane mukunzi bizaca. Hello, this is Bihat FM. Sinakwakiriza wine nge nkusomya mu karu, singe wanze kujya rake ngo dufata ayo mafu, nahonuye ndi mu matsa ndi kuribwa n'imibu. Ese nihinda urundi nkunde mbona ubushuti, negukana iyi nkumi ndi kurya iki mu mujyi, ndi gukora mve mu cyari mve mu ghetto n'ibi byari, sinanze kugutetesha nge nkutunguza utugift, nako ntacyo mfite naguhanda cyatega amarifu, ntacyo mfite cyo kurata usibye favore na waves wihangane makiuti nuzi kwifaranga ryawuze. Ikofi yanjye ibamo ID na tape ndigosha ibyo dukado twisahane imikufi wibagirwe tibyo gushegera inoti gusohoka mu biso.